kuri uno wa 9 mu Kakaro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguye urugendo ruzomushikana mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ubwo nabwo rukaba rwitiriwe Caravane Inkebuzo aho azoba ariko yirabira ibikorwa by'iterambere biriko birangurwa n'ugwaruka rw'abarundi. Aha akaba ari mu gihe abagize leta y'u Burundi bari mu karuhuko. Ubwo rugendo umukuru w'igihugu akaba yarutanguriye mu ntara c'ibitoke muri komine ya Mugwi ku mutumba wa Muyange, akaba yifadikanije n'abene gihugu bagwiriyemwo ugwaruka aho bariko baca imikobeko izotuma haba gukinga inkukura isanzwe ibangamiye umwonga wo kuri uwo mutumba wa Muyange. Aho ku mutumba wa Muyange umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yahamagariye abene gihugu kugira gwabo imbona kazoza igihugu cy'u Burundi cifashe mu mwaka wa 2040. Mwibone zo kwishimikiza ushanje uyica ukibasha. Mu Kiswahili bavuga ngo vunja mifupa kama bado meno ipo. Sivyo? Mu Kifaransa naho ngo vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain. Ayez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oya mugabo yitwa Rosa. Yeshiri bemubwira abapoeme. Ngo mukamenya mutubeni ko ikabongereza bavuze ngo time is money. Utaye umwanya na muto yidababwire rero. Ukazota umwanya isogonda imwe. Utumeye kutaya amahera. Utaye umwanya ubutaye amahera. Utakaje umunsi waruruti natakaje umunsi none nzowukurahe. Utakaje isaha vuga uti natakaje isaha ubwo atakaje igira kabiri ubutakaje amasaha abiri n'ubutakaje imwe. Muravye ko twazanye imbona kazoza 2040 twataye kubivuga ryari twavuze yuko umwaka w'umushinge arowe so umwaka wa 2024 sa ugeze he ko turi mu kwezi kw'indwi mbwira ugeze aho sagara batabura ko ataratanguraga ari ndiye umwaka wa 2040 umwaka wa 2040 nguri mu gushika ngo ndawitegurira uno munsi nyene umaze gukora iki wewe mu mwaka wa 2040 uzobura iki kweli kutavuga uti jewe mwaka wa 2040 nzoba mfise jipe nziza cyane ya mbere ibaho kweli kutobivuga uzowigana wawuzowigana reka mujya no kugenda ngo utabazaga kuzura abazi tuvewe bakitizwe n'iki ngo ukavuga uti jipe vewe itiva he abonyereza mutakwiyumvira uti jenkeneye miliyoni 5. Hariho umusore umwe mu ntara Muramvya yambwiye ngo jewe ngo kugira ntunge ngo nkeneye motopompe gusa ati nta kindi jewe mpa motopompe vya bikwiye ndayimuhaye yashinze intahe uwo mwaka nyene umwaka yashinze intahe ko imiliyoni 5 zitwamupfunga n'umusore none mbwira igituba utagira 5 miliyoni iyo muri mu bikorwa nk'ibi muze muragira ibiyago muhamagara nk'umuntu wa mbere ateye imbere ngaha imugina muti ngo twiganire inzira waciyemo kuri utunge muzosanga yabanje gucuruza ibiyoba abacuruje amagi nta n'umwe arahomba uwacuruje amagi ubafise imodoka ni ukuvuga rero mwe muze muramenya ingene umuntu atunga nta n'umwe yavukana itunga ugwaruka muri ngaha tangura ubugene mwiyumvire. Aho nyene ku mutumba Muyange umukuru w'igihugu yagendeye ariko hubakwa ikigo kizogwirizwamwo inkwavu Centre Nesere muri mu bw'ifaransa kizwe ku izina rya Sungura Net, kikaba kiko cubakwa n'ugwaruka rufashwe mu mugongo n'umugambi wo guteza imbere ugwaruka Payeje. Aho mu ntara c'ibitoke nyene umukuru w'igihugu akaba yagendeye umugambi w'ugwaruka uri muri komine ya Rugombo ujanye no guhingura ibitekerezo bitabora bihingurwa mu bisigarira vy'ibitoke bita ibihubahuba. Uwo nawo nyene ukaba ufashwe mu mugongo n'ikigo cyo guteza imbere ugwaruka Payeje. Avuye aho mu ntara ya Cibitoke yaciye agendera intara ya Bubanza mu makomine ya Gihanga na Bubanza. Aho muri komine ya Gihanga umukuru w'igihugu akaba yagendeye umwe mu gwaruka ufashwe mu mugongo n'umugambi Payeje asanzwe afise ihingura ingwa zikoreshwa mu mashure BMC Choke.
aho naho nyene akaba yakoresheje izo ngwa zihingurwa na BMC Chalk mu kwandika icivugo c'uno mwaka kigira kiti umwidegemvyo mu by'ubutunzi niryo hangiro ryacu. Muri komine ya Bubanza umukuru w'igihugu akaba yagendeye ariko hagwirizwa imiswi y'inkoko n'ibifungurwa vyazo. Aho naho nyene umukuru w'igihugu akaba yateye intege urwaruka ruriko rurangura uwo mugambi. Urugendo rwo kuri no wa 9 mu Kakaro akaba yarusozereye aho nyene mu kigo co kwiranda.